nyakubahwa umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufasha mu iterambere, nyakubahwa munganirizi w'umushikiranganje, banyakubahwa abayobozi bakuru, banyakubahwa abahanuzi mu biro by'umushikiranganje, banyakubahwa abayobozi namwe bakozi mwese mwifatanije natwe muri gikorwa ciza muri kino gitondo, banyakubahwa bamenyesha makuru, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije amahoro y'Imana. Nkuko mwabibonye mu butumire twabashikirije, twaramutse muri kino gitondo ciza Imana dutijije tuza gushikiza icese abarundi n'amakungu ibikorwa twaranguye muri ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere mu gice kigira ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024, ni ukuvuga kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 31 Kigarama umwaka uheze. Gishasha muri uyu mugigwa nuko mu gushikiriza ivyaranguwe muri amezi 6 aheze tuza kwisunga yambona kazoza yacu igamije kugira igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Aha tukaba twisunze n'ijambo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yavumereye igihe yari karifuriza umwaka mwiza muhire abarundi, aho yavuga ko umwaka w'ibihumbi 2025 ari umwaka fatiro mu gikorwa c'iteka cyo gushira mu ngiro imbona kazoza yacu dusangiye twese. Uyu mwaka kandi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba yawitiriye umwaka w'umunyamwete. Vyumvikana rero ko ari umwaka w'umuvuduko udasanzwe mu rugendo rw'iteka turimwo ruzodushikana mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 twese hamwe nk'abanyamwete atawusigaye inyuma. Nkuko mubizi rero, imbona kazoza yacu ifise inkingi ngenderwako zitanu. Ariko rero muri iki gikorwa c'uno munsi tuza kwisunga inkingi zibiri zerekeye ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere. Aho mvuga inkingi ya mbere ni inkingi rusangi ihamagarira inzego zose z'igihugu gufata iya mbere mu gushira mu ngiro imbona kazoza twese hamwe mu runani rw'intamenwa, ivyo twise mu rurimi rw'Ifaransa engagement de l'État. Iyindi nkingi iraba ubushikiranganje turongoye ni inkingi ya gatanu iduhamagarira kunga ubucuti no gufashanya n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu tutibagiye n'abanyamitahe bakava amahanga, ivyo twise partenariat fructueux mu rurimi rw'Ifaransa. Twisunze rero izo nkingi zibiri zimbona kazoza yacu, iya mbere n'iya gatanu tuza gushikiriza ivyaranguwe mu maprograme ashika 3. Programe ya mbere ni ijanye no gukingira inyungu z'u Burundi n'iz'abarundi mu mahanga tubicishije mu gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu kimwe ubwaco, ico twita coopération bilatérale mu rurimi rw'Ifaransa. Gukingira abarundi bakora mu mahanga dusanzwe twita iwacu diaspora, hamwe rero no gukingira ubwigenge bw'igihugu bw'igihugu ciza cy'u Burundi mu makungu kugira ntibuvogegwe. Programu ya kabiri iduhamagarira gukorana n'ibindi bihugu bibanye n'ivyo mu karere, cyo twita mu Gifaransa intégration régionale, hamwe n'ibihugu vyose n'amashirahamwe mpuzamakungu muri rusangi, ivyo twita coopération multilatérale, mu ntumbero yo guteza imbere abenegihugu b'ibihugu vyose bivanye n'umuvuduko, ubutunzi kama n'ubushake bwa politike bw'igihugu kimwe cyose. Programu ya gatatu iraba ibikorwa vya misi yose mu bushikiranganje na cane gutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya bakaboko no kubungabunga neza uburyo abenegihugu baduha ngo tubatunganize
biciye mu matagisi yabo, guhimiriza abakozi gukora bitanga badaharura amasaha y'akazi kugira umwimbu ube mwinshi gusumba uko vyahora, maze turonke umusesekara natwe dushora mu mahanga. Vyumvikana rero ko muri uyu mwaka mfatiro atakugoheka na kare basokuru baramaze ngo uri mitiro ukimbura ingonera canke ngo utarimye ntamira. Duhamagarirwa rero gufata twese umwe wese mu vyajejwe gukura amaboko mu mpuzu, tukaba koko abanyamwete mu runani rw'intamenwa tugana rya sango twese tuzi ry'umwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060. Duhereye rero kuri porogaramu ya mbere yo gukingira inyungu z'u Burundi mu makungu biciye mu gutsimbataza imigenderanire myiza n'amakungu, hakozwe vyinshi cyane muri aya mezi 6 aheze. Nitwo bidondagura byose ngo tubimare muri uyu mwanya muto dufise. Tuza rero gushimikira kuri bikuru vyaranguwe, ibindi navyo nkuko mubizi twagiye turabibashikiriza ku munsi tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ku maradiyo n'imbonesha kure zikorera aho iwacu mu gihugu n'izo mu mahanga. Icambere novuga cakozwe cabaye ico kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu mu bisata binyuranye twese dufisemwo inyungu. Mu mezi 6 aheze twashize umukono ku masezerano ashika hafi 17 mu bisata bitandukanye, nkuko ndabivuze twese dufisemo inyungu zaba za politike canke iz'ubutunzi. Reka duhere ku gihugu ca Chad. Igihugu ca Chad twagiraniye amasezerano abiri. Amasezerano abiri ya mbere n'amasezerano ngenderwako, cyo twita mu Gifaransa accord cadre de coopération mu bijanye no gufashanya mu iterambere. Amasezerano ni nayo azoduha uburenganzira bwo gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Amasezerano ya kabiri twagiraniye n'igihugu ca Chad n'amasezerano akuraho ibisabwa byose ku bene gihugu b'u Burundi n'abigihugu ca Chad kugira baze baragenderanira bimwe mu itaviza bidasabwe. Ayo masezerano nayo akaba araba impapuro z'inzira zose, impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'impapuro z'inzira zisanzwe. Igihugu ca Zambia twagiraniye amasezerano 6 igihe nyiri icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yari yagendeye ico gihugu kuva itariki 1 gushika itariki 3 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze. Duhiriwe duhishije n'umuserukizi w'u Burundi muri Zambia akaba yaje kutuvumba ikiganiro. Karibu muserukizi. Igihugu ca Zambia rero amasezerano 6 ya mbere novuga amasezerano ajanye no gukuraho ibisabwa ku mpapuro z'inzira z'icubahiro kugira tuze turaja muri ico gihugu vyoroshe. Musanzwe muzi ko u Burundi ari bwo burongoye ubu isoko rusange ikomese. Bizotuma rero abakozi ba leta baza baraja muri ayo manama mu gisagara ca Rusaka bazogenda borohewe, ntibacegwe bariko barondera amaviza. Amasezerano ya kabiri n'amasezerano yo gufashanya mu bisata by'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Amasezerano ya 3 ni mu bijanye no guhanahana ibidandazwa, cyo twita mu Gifaransa accord commercial. Ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi, gukingira abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose na cane abatishoboye, ibyo twita mu Gifaransa protection sociale. Guhanahana inkozi z'ikibi zihungira mu bihugu vyacu kugira ngo zirengutswe imbere y'intara, hamwe rero n'ayandi masezerano yo gufashanya hagati ya za kaminuza z'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Reka dusimbire mu gihugu ca Benin. Igihugu ca Benin twaragiranye amasezerano naco nyene yo gukuraho ibisabwa kugira bene gihugu b'u Burundi n'abihugu ca Benin baze baragenderanira atagisabwe atamaviza asabwe. Ivyo bikabiraba abarundi bafise impapuro z'inzira zose, haba impapuro z'inzira z'icubahiro, iz'akazi canke zisanzwe,
bose bazosha kugenda muri ico gihugu atagisabwa. Ariko rero hari n'andi masezerano n'ico gihugu ariko arategurwa ajanye no guhanahana ibidandazwa cyo twita accord commercial n'ayandi yo gukingira imitahe ikava amahanga, ibyo twita muri Fransa protection des investissements. Reka tuje mu gihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa twagiraniye amasezerano 6, amwe muri ayo akaba yashizwe ku mukono mu gihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yari yagendeye ico gihugu mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ya mbere nayo gufashanya mu bijanye n'iterambere rusangi ridakumira, ano yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano yo gufashanya mu gisata c'uburimyi no guhanahana ibidandazwa hamwe no kugwanya ihindagurika ry'ibihe, ibiza n'isibe, naho nyene yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ajanye no korohereza Uburundi gushora ikawa n'intete zayo hisunzwe ibisabwa bijanye no gukingira amagara y'abantu mu bihugu vyose kwa bibiri, ico bita mu Gifaransa exigence phytosanitaire. Amasezerano yo kutwubakira inyubakwa rutura igeretse 12 y'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Burundi muri capitale politique twashize ku mukono itariki 19 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Iyo nyubakwa rero muko twayivuganye n'igihugu c'Ubushinwa ishobora kuzorangira kubakwa mu 2028. Urumva ko ari inyubakwa y'agateka igeretse 12. Guhinyanyura neza amasezerano ajanye no gusubiramwo kwagura no kubaka kijambere kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye, mukamuzi ko icikogwa catanguye. Amasezerano y'ingabire y'Ubushinwa ingana hafi imiliyoni 14 z'amadolari yo kudusahiriza mu bisata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu. Ubu rero aho bukera tuzovugana n'ico gihugu c'Ubushinwa kugira turabe ibisata aya mahera yokoreramwo yisunze ivy'abene gihugu bakeneye kandi hisunzwe n'ayambona kazoza yacu dusangiye twese. Reka tuje mu gihugu bita Semara, bamwe bashobora kuba batakizi. N'amasezerano twagira n'ico gihugu kugira dushireho imigenderanire hagati yacu, kuko ivyo bihugu ari bibiri. Ni igihugu kitari igihugu kinini mu bwaguke, mugabo murumva yuko twungutse igihugu kigenzi. Igihugu kigenzi kuko nko mubizi muri ya nama ya bose yishira mu mpuzamakungu ONU, ico bita mu Gifaransa Assemblée Générale, amajwi y'ibihugu vyose habi vya rutura canke bito bito arangana. Murumva rero ko batwunguze umugenzi mushasha. Twaragiranye kandi amasezerano n'igihugu ca Principauté de Monaco, n'amasezerano ngenderwako yo muri rusangi azotuma dushobora gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Igihugu ca Hongrie twagiranye amasezerano ajanye n'impusha zo kuja kwiga muri ico gihugu. Tukaba twashize ku mukono itariki 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze mu gisagara ca New York ku cicaro gikuru c'ishira mu mpuzamakungu ONU, aho naye naserukiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama ya bose ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta bari bishira hamwe mpuzamakungu ONU. Itariki 19 z'ukwezi k'umunani 2024 Uburundi bwarasabye kwinjira mu muryango w'ibihugu bisangiye politike yo gukingira imiryango nk'inkingi y'iterambere hamwe n'imico kama n'ubwigenge bw'igihugu byacu, tubicishije mu guteza imbere abakenyezi n'abigeme bo nkingi y'imiryango. Nk'uko mubizi, ubwigenge bw'igihugu cacu n'imico kama myiza twarazwe n'abasokuru ni ntavogerwa kandi ntaco twobiguza. Tugiye gukorana n'ivyo bihugu kugira turabire hamwe ingene twokingira iyo mico kama n'ubwigenge bwacu. Bibaye ngombwa tugashiraho umurongo utukura ntarengwa kugira nituvogerwe, twikingire tuzitire tutaronegwa, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza c'u Burundi aherutse kubivuga igihe twari mu masengesho y'amashimwe
asozera umwaka w'ibihumbi 2024 hajya kuri ETS mu Kamenge, aho yanaciye ashimira umufasoni w'umunyamerikakazi Valeria Hibert yari yitavye ubutumire bwo kwifatanya n'abarundi mu bikorwa byo gusozera umwaka no guhimbaza Imana umwaka wa 2024, amushimira ku kuntu yaduteye intege ngo abarundi ntiduheshe mu byo turimo byo gukingira ubwigenge n'akaranga kacu, tugume kwibanga byo gukingira imico kama twarazwe na basokuru n'ubwigenge bw'igihugu cacu. Duhiriwe duhishije n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika caraye cinjiye muri uwo muryango, kigira igihugu ca 40, aho igihugu cacu c'u Burundi kigira ubwa 39. Mu bijanye no gukingira abarundi n'inyungu zabo mu mahanga hakozwe ibi bikurikira. Ubwa mbere twarateguye mu mpera z'ukwezi kw'indwi indwi yahariwe abarundi bakora mu mahanga. Iyo ndwi yabaye akaryo keza ku barundi ba mu mahanga ko kwishikira aha mu gihugu kugira barabe ico nabo boterera mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu yo mu 2040 n'ibihumbi 2060 biciye mu migambi y'iterambere no kudusahiriza mu buhinga bashoboye kurahura mu mahanga. Kabaye kandi n'akaryo keza ko kuganira n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, akaba yarabatekera agakemanyi ku bijanye n'ingene boterera mu iterambere ry'igihugu cyayibarutse, yongera abaha n'impanuro nkebuzo zo gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi nk'impetso twese dusangiye. Harateguwe kandi inganda n'imyiherero yo guhinyanyura gushasha politiki y'abarundi bakora mu mahanga, bamwe twita diaspora, kugira yisunge mbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi n'umugambi mukuru w'iterambere w'igihugu cyacu uhinyanyuwe gushasha. Twaragendeye ibigo bijeje kwegeranya abarundi bifuza gukora mu bindi bihugu na cyane cyane mu gihugu cya Arabie Saoudite, kugira turabe ko ivyo bigo bikora koko vyisunze amategeko y'igihugu n'amategeko abagenga. Twarateguye uruganda n'abajejwe intwaro n'umutekano ku rwego rw'intara kugira tubasangize kandi duhanahana ivyumviro ku bijanye n'amategeko araba abimukira, la migration. Twarateguye kandi mu ntara ya Rumonge uruganda rwo guhanahana ivyumviro mu bijanye n'ishigwaho rya politike iraba bimukira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Twarifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, ico twita mu Gifaransa traite des personnes. Kabaye akaryo keza ko guhimiriza umurundi wese ahari kugwanya ako kabi kabishe. Kubijanye no gukingira ubwigenge bw'igihugu mu makungu hakozwe vyinshi, ariko tuza gushimikira kuri bikuru gusa. Twaratanguje ibikorwa byo kugurura ubuserukizi bushasha bw'u Burundi mu bindi bihugu, aho novuga nk'igihugu ca Canada, Cuba na Vatican. Twaruguruye kandi cese inyubakwa nshasha iteye igomwe y'ubuserukizi butoya bw'u Burundi ikigoma muri Tanzania, ni bimwe twita Consulat General. Uwo akaba ari umugambi rero dufise mu bihugu vyose dufisemwo ubuserukizi. Turabandanya tuja mu manama ahuza ibihugu vyose byo mu karere no ku isi yose kugira ngo ijwi ry'u Burundi riterere mu nyishu z'ibibazo bihanze isi, haba ibibazo by'amahoro n'umutekano, ihindagurika ry'ibihe, kugwanya iterabwoba, hamwe rero n'ibijanye n'iterambere rirama kandi ridakumira. Mu bijanye na programa duhamagarira gukorana n'ibindi bihugu byose byo mu karere, coopération régionale, hamwe n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu muri rusangi, coopération multilatérale. Twaranguye ibikorwa bikurikira. Muri amezi 6 aheze, uruhara rw'u Burundi mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi n'akarere rwaratsimbataye biciye mu mashirahamwe mpuzamakungu Burundi bwizewemwo buratorwa mu burongore ibindi bihugu. Aho twovuga nk'itorwa ry'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi
ngo arongore isoko rusangi komesa ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo, twongeyeko n'igihugu ca Egiputa na Tunisia. Uburundi burabandanya buserukira hamwe n'ibindi bihugu bishika 46 isi yose muri ca gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe gukingira no guharanira agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwisi, ivyo twita mu Gifaransa Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Uburundi kandi buriteguye kurongora ico no kwita inama ya bose y'ishirahamwe riraye ivy'ubutunzi muri Afrika yo hagati, ico gisata twita CAC n'umurundi muri umwaka wa 2025 azokirongora. Uburundi kandi nibwo burongoye ikomisiyo igiri ya gatatu y'ishiramwe mpuzamakungu ONU, cyo twita troisième commission y'inama ihuza bose y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ijejwe imibano n'agateka kazina muntu hariya ku cicaro gikuru ca ONU mu gisagara ca New York. Uburundi buriko buritegurira kandi gutwara ubumwe bwa Afrika mu mwaka wa 2026 inyuma y'igihugu ca Angola kigiye gufata ico kibanza mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Tuguma kandi dukora ibishoboka vyose kugira isura y'u Burundi mu makungu ibandanye iba neza gusumba, ni naho n'igihugu cacu ciza c'u Burundi kizoba nyabagendwa. Uburundi bwarakiye kandi amanama menshi mu gihugu iwacu, amanama nk'irya nama nkuru ya Komesa yahuza abakuru b'ibihugu bahurukiye muri iyo soko rusange ya Komesa yabereye aho iwacu, kandi nko mwayibonye ikaba yateguwe neza ku iteka ry'u Burundi n'abarundi. Twarateguye kandi inama rukokoma y'abakenyezi b'imboneza aho iwacu Burundi, turategura n'inama y'ugwaruka ku rwego rwa Afrika. Ivyo vyose nagateka ku Burundi. Hanyuma turanategura na ya nama rukokoma yahuza abo dufashanya mu iterambere n'abagwiza mitahe bakava amahanga kugira ngo baze ngaho iwacu dufatanye mu kuraba ivyo bokora kugira ngo badusahirize mu gushira mu ngiro yambona kazoza yacu, ariko biciye mu nyungu za bose. Ganyaganya ni irya table ronde mwabonye yateguwe neza cyane, ngira abarundi bose barashimiye. Uburundi bwaritavye n'amanama menshi y'amashirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika n'andi manama yo mu karere kugira twifatanye n'ibindi bihugu mu guhangana n'ibibazo bihanze akarere n'isi yose. Twaritavye kandi inama rukokoma zihuza ibihugu bimwe bimwe vya rutura n'ibihugu vya Afrika, hano vuga nk'igihugu c'Ubushinwa, igihugu c'Ubuyapani, Uburusiya n'igihugu ca Turiki. Mu bijanye n'intwaro muri rusangi mu shikiranganje turongoye, novuga ko ari igikorwa ca misi yose. Mu kwitunganya mu bikorwa vya misi yose twashimikiye cane gukora twisunze uburyo buharuye neza igikorwa ku gikorwa, ivyo twise budget programme. Ugutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya twivuye inyuma isesagurwa ry'uburyo leta iduha ngo dushire mu ngiro ivyo twiyemeje gukora bijanye n'ineza y'abenegihugu. Kugwanya ruswa, gukundisha abakozi akazi, guhanura no guhana kugira umwimbu w'abenegihugu bakora mu shikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bugende bwiyongera gusumba. Twarateguye kandi n'inama ihuza abakozi bose kugira duhanahana ivyumviro ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'ubushikiranganje tujejwe. Gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo tubone amasaha abakozi batondeye ku kazi n'ibindi. Ku bijanye n'igikorwa cyo guhanahana amakuru, twarashoboye gutunganya neza amasite web y'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu ku buryo yose akorera ku murongo umwe yisunze intumbero imwe. Tubandanya gusangiza abarundi n'amakungu ibikorwa dukora ku munsi tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, amaradiyo, imbonesha kure za hano n'izo mahanga. Twarashizeho kandi n'igisata gishasha
kijejwe gusigura no guhindura indimi zimwe zimwe bazishira mu zindi, ico twita mu gifaransa service d'interprétariat et de traduction. Ico gisata kikaba gikoresha indimi zine: Ikirundi, Gifaransa, Icongereza n'Icarabu. Ubu rero bakaba bari ku kivi kandi bakaba bifatamo neza, turabateye intege. Twarakoze inama y'abaserukizi b'ibihugu baserukiwe aha i Burundi kugira ngo tubasigurire twongere tubasangize ibijanye n'ubuzima bw'igihugu na cyane cyane imigambi y'iterambere n'ingene botuba hafi mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu dusangiye twese. Muri rusangi rero novuga yuko ivyo twishinze muri igice ca kabiri cy'umwaka wa 2023 ushira 2024 ko twabiranguye neza ku bice bishika hafi 97%. Ngira ngo kwikomera amashiye. Reka rero dusimbire mu bijanye n'ivyo tugiye kwitaho muri uyu mwaka wa 2025 witiriwe umunyamwete. Aho naho novuga nk'ibi bikurikira. Ubwa mbere tuzobandanya gushira mu ngiro ya politike shashe migenderanire ihagaze ku butunzi. Iyo nayo nkuko mubizi ishimikiye ku nkingi zitanu. Inkingi ya mbere niyo guhamagarira abanyamitahe bakava amahanga kugira bazane imitahe yabo ahi Burundi. Inkingi ya kabiri niyo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu n'igihugu cacu. Inkingi ya gatatu niyo guhanahana ubukerebutsi mu bijanye n'ivyo twokwita mu Gifaransa transfert de technologie. Iyindi ya kane niyo guhimiriza abarukerarugendo kuza ku bwinshi ahi wacu Burundi. Murazi ko iyo baje ahi wacu Burundi bahasiga ya mahera kava amahanga akadusahiriza mu bikorwa by'iterambere. Inkingi ya gatanu niyo kurondera gwizatunga bakava amahanga kugira dukorane mu kubaka inyubako za rutura zikenerwa cyane mu iterambere. Hano uvuga nk'ibibuga vy'indege, ibivuko, amabarabara manini, ibarabara ry'indarayi, amabara yagutse kandi meza. Ubwa kabiri tuzobandanya gukingira inyungu intere z'u Burundi n'abarundi mu makungu tubicishije mu buserukizi bwacu mu mahanga no mu manama tuza turajamwo buri munsi, buri kwezi, buri mwaka. Ubwa gatatu tuzobandanya gukingira ubwigenge n'imico kama yacu twarazwe na basokuru kugira ntituvogerwe. Bibaye ngombwa nabivuze dushobore gushira umurongo utukura ntarengwa kugira ntitwinjiranwe tutarazitira. Ubwa kane tuzoguma dukora uko dushoboye kose kugira isura y'igihugu y'u Burundi bwacu mu makungu igenda iba neza gusumba. Ni nayo nayivuze mu kanya ituma igihugu cyacu cy'u Burundi kiba nyabagenda. Ubwa gatanu tuzobandana kwifatanya n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gutorera inyishu ibibazo bihanze isi na cyane cyane ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi tutibagiye no mu karere. Ubwa gatandatu tuzobandanya gukoresha ubwenge n'ubukerebutsi buva ku Mana kugira ngo Uburundi bugume butogwa amashirahamwe mpuzamakungu yo mu karere nayo mu karere, mbere n'abarundi bagume bizegwa muri ayo mashirahamwe. Ubwindwi tuzobandanya twubaka canke dusanura inyubakwa z'ubuserukizi bw'u Burundi mu mahanga kugira tugire inyubakwa zacu bwite atagupanga maze tugire iwacu twubaka. Ubw'umunani tuzobandanya turonderera ugwaruka rw'u Burundi impusha zo kwiga hanze, ibyo twita bourse d'études, hamwe n'ingendo shuri ku bakozi kugira ngo bashobore kuja gukarisha ubwenge hanze, baronke ubumenyi n'ubukerebutsi mu bisata binyuranye dukeneye mu kazi ka misi yose, hamwe no mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu y'u Burundi. Ubw'icenda aribwo bwa nyuma tuzobandanya kuronderera ugwaruka rwacu ibihugu boja kwisumamwo, ariko bakagenda bakingiwe biciye mu masezerano n'ibihugu bikeneye abakozi. Nk'akarorero, gushika uno munsi abarundi bamaze kuja kwisumamwo muri Arabie Saoudite bararenga gato 10,000 mu kiringo c'umwaka umwe n'igice gusa. Dushizemwo n'abagiye imbere yuko amasezerano ja mu ngiro
tuja dushika ku barundi bashika ibihumbi 17. Tukaba twarinjije muri amahera y'amarundi ashika hafi miliyaridi 10 hamwe n'amahera kava amahanga amadolari imiliyoni 10 kubera ico gikorwa. Nomenyesha ko ico gihugu catwemereye abarundi bashika hafi ibihumbi 25 boja gukorayo mu myaka 3. Mugabo rero kubera tuyafise indege genda iri hagati y'ibihugu byacu atahandiciye turashobora kutabishikako muri iyo myaka 3, mugabo twibaza ko mu myaka 5 tuba twabishitseko. Ico gikorwa cyo gukora no mu bindi bihugu, turiko turategura amasezerano n'ibihugu vya Oman, vya Emirates, ibihugu vya Kuwait, ibihugu vya Bahrain n'ibindi byo mu Barabu, hamwe n'ibindi bihugu byo muri Afrika nka Gabon n'ibindi. Reka rero mu nkundire imbere yo gusozera kiganiro shimire bimwe by'umwihariko abarundi bose batugumye hafi kugira ngo igikorwa kigende uko tugishikirije. Ubwa mbere reka nshimire Imana mushobora byose yadushoboje, yaduhaye ubwenge bukerebutse n'ubwitonzi buyivako kugira igikorwa kigende uko mukibonye. Ubwa kabiri ndashimira bimwe bivuye ku mutima n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yangumye hafi ampa impanuro ampa intumbero kugira ngo politiki ijanye n'imigenderanire n'andi makungu igende neza gusumba uko yahora. Umuntu yize amashi tumukomera amashi cyane. Ubwa gatatu ndashimira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu dukorana twuzuzanya mu migambi y'iterambere bisunze yambona kazoza y'igihugu cacu na wa mugambi mukuru w'igihugu usubiremo gushasha. Ubwa kane sineka gushimira abakozi bose bo mushikiranganje tujejwe bakoze batiziganije n'umutaga kugira ngo ibikorwa byose twishinze kurangura muri iki gice cya kabiri cy'umwaka bikorwe neza nk'uko tubyifuza. Namwe muyongera amashyi. Reka sozere shimira abamenyeshamakuru bama bitavye ibikorwa vyacu kugira ngo babisangize abarundi n'amakungu, nongera ndabashimira ukuntu babishikiriza bisunze amategeko y'umwuga wabo. Mu gusozera reka ko ari ubwa mbere tubonana muri mwaka w'2025, ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka muhire, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza kuri mwese n'imiryango yanyu, umwaka wo kuroranirwa mwese, umwaka w'umunyamwete, umwaka w'ituze, umwaka w'amahoro n'umutekano aha mu Burundi, mu karere no ku isi hose. Nkaba ndabashimiye nongera asaba Imana ibahezagire. Murakoze.